Umuvugizi TV. Mwiriwe mwaramutse bivana naho muriko mudukurikirana muri. Harabari ngaha mu Burundi, abari ngaha ku mugwa mukuru wa politike Igitega, ahasanzwe hari televiziyo Umuvugizi, ariko kandi harabari mu makungu, hari abarundi bari mu bindi bihugu niko, hari n'abashobora kumva ururimi rwacu mugabo atari abarundi. Ndabaramukije ni Claude Kamarade kubw'Imana kuri televiziyo Umuvugizi muramaze kumenyera mu biganiro nk'ibi. Uyu munsi nagombye ko tuganira kandi kwizuka rya Yezu Kristo. Yezu Kristo yarazutse, warubizi? Yarazutse uyu munsi ni muzima. Nico gituma iki kiganiro twacise ni muzima, ireviva. Yezu yarababaye, yarakubiswe, yarababajwe cyane, aratotezwa ku musaraba ntiworaba, mugabo nubwo yahambwe ku munsi ugira gatatu yarazutse. Ngiyi inkuru nziza. Yezu yaradutse, no kuvuga ntiyapfuye nkuko abandi bose bapfa. Oya, yapfuye nk'umwana w'Imana ngo acungure amahanga yose, ngo acungure abantu bose. Ico mbere kiramutandukanya n'izindi mpfu abantu bapfuye. Nta uragaruka. Nabo yasubije ubuzima ngo atwereke ububasha bwiwe, barasubiye gupfa. Lazaro yarasubiye gupfa. Mugabo Yezu imyaka yose urupfu ntirukimukorako. Amen. Inje rero ngo tuyage ku nkuru nziza y'izuka ryiwe. Inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo. Mbega mwari mubizi ko abaje kumenyesha inkuru nziza bose nta kindi bamenyesha burya, bamenyesha Kristo yizuye mu bapfuye. Amen. Ndakwifurira kuba umenyesha inkuru nziza. Ntagiye kure rero, uyu munsi nagovye mu kiganiro ni muzima c'uyu munsi, ndabayagire canke tuyage namwe ku vyabaye mu gitondo ca Pasika. Narabibabwiye aheruka mu kiyago giheruka ingene abagore bavyutse ku ruhafu bagasanga vy'ukuri Yezu yazutse. Bwaca bagenda kubibwira abatumwa bahereye kurinde, bahereye kuri niko abatumwa ba Yezu. Mugayo iyo nkuru nziza yahavuye igera kure. Ico ngomba ko tuyaga namwe ni kubera iki abakenyezi bamaze kumenyesha inkuru nziza, abatumwa bagiye bariruka. Uko icyo Yohana bitubwira ngo Petero na Yohani barirutse ku ruhafu, mugabo Yohani arasiga Petero. Mugabo Yohani ngo ashitse araraba aremera ariko ntiyinjira. Ibyo bintu bisigura iki? Kubera iki Yohani yari umutumwa wa Yezu Kristo, mbere ngo yakunda cyane, niko Bibiliya itubwira. Mugabo ngo ashitse ku ruhafu arunama araraba aremera, mugabo ntiyinjira. Nagomba twakura inyigisho bagenzi, kandi inyigisho zikomeye cyane, zikomeye cyane, zidufasha kugomba gukura muri runo rugendo turimo rw'ubukristo, cyane cyane mu kumenyesha inkuru nziza bidufashe. Yohani yaravyanditse, arabitubwira mu nkuru nziza yiwe mu kigabane ca 20 kuva ku murongo wa 3 kugera ku 8. Avuga yuko igihe Maria Magdalena amenyesheje yuko Yezu yazutse, Petero na Yohani umwe Yezu yakunda ngo barirutse uko ari babiri, bagenda bagana imva ya Yezu. Nari ndabibabwiye, Yohani ashitse ntiyinjiye, yararavye gusa ntiyinjiye. Bisigura iki? Kubura umutumwa wa Yezu ugashika habereye ico gitangaro Yezu yazutse, mugabo ntiyinjire, bisigura iki bagenzi? Bisigura iki? Tube dusoma ijambo ry'Imana ariko twinjire kure. Esprit mutima mwiranda adufashe kumenya mbega vy'ukuri bagombye kutwigisha iki. Uretse ko twosoma hanyuma tukayeyembye tugacica hejuru, bagombye kutwigisha iki? No kuvuga ubwa mbere Yohani ntiyinjiye kubera yuko arubaha cyane Petero, aramwubaha cyane. Ariko nabibutsa yuko uyu Yohani yarakira umujene, yari muto, yaragifise imyaka mvuge ni n'amaraso ashushe kuko yarakiri muto. No kuvuga yuko yarabangutse cyane gusumba Petero. Petero yari umutama, yarabangutse cyane, agenda ariruka. Urukundo rwa Yezu rukamwirukana cyane, ashika kumva ya Yezu aramutanga.
mugabo nubwo amutanze aramwubaha. Hari abajene benshi amaraso bakanga ntibagaruke kubaha ababasumba. Tukiri ngaha tuhakura inyigisho ikomeye cyane. Abakiri bato muri ko muranyumviriza, uko bigenda kose muragomba kubaha ababasumbya imyaka, duhereye ku batama bacu, duhereye ku bavyeyi bacu, duhereye ku badukurira, turagomba kububaha. Amen. Ni ikintu gihambaye cyane, kandi umuntu yubaha aba ari umuntu w'umunyabwitonzi, arakura mu kwemera, aragira umugisha w'Imana kubera yuko arubaha. Ntiwitwaze amaraso agishushe, ntiwitwaze ngo nuko kinyaruka canke hari byinshi bikubiramwo. Oya, ugomba kubaha nk'uko Yohani yabigize. Ashitse kumva ya Yezu akubaha, ntiyashobora kwinjira mu mva kubera yuko arubaha Petero. Munavyibuka neza yuko ni Petero yari yahawe ubutumwa bwo kuragira ubusho bw'Imana. Yezu yagize ati, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yanje. Ibyo Yohani yarabigumije. Hari abantu habi ibintu mw'isi, abantu bakabifata minenerwe. Hari amajambo avurwa, abantu bakayafata minenerwe. Yohani ntiyari yabigize uko. Iri jambo Yezu yavuze ntiyagombye kurifata minenerwe. Rimushikana rero aho aca bugufi. Imirite mu kwibuka ubutumwa n'ububasha Yezu yahaye Petero, nkuko tubibona mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca 16 akarongo ka 18. Tiwe Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Iri jambo yararigumije Yohani. Ariko bwa gatatu rero Yohani ntiyinjiye mu mva kubera yuko agira afata akanya keza ko kwiyumvira. Mbega ndaza gutangaza inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo, eske ndisire ibi ndiko ndabona, eske nivyo? La réflexion imbere yo kuvuga ikintu, imbere yo gutangaza ikintu, Yohana ariko aratwigisha kubanza kuraba neza no kwiyumvira, hanyuma akagira kimwe bita meditation. Ubwa mbere observation, meditation. Gufata kanya. Hari abantu benshi badafata kanya. Hari abashinga ntaye Mungu uyu munsi badafata kanya ko kwiyumvira, haba ku ijambo, haba ku ngingo bagira bafate. Yohana ariko aratwigisha. Kuruhande guko nawe Petero aca shika akabona agasanga nivyo, akunama akinjira akabona neza yuko ari vyo, naho kumbure adafashe umwanya nk'uwo Yohani yafashe wo kugira la réflexion. Mugabo aratangaje ko iyo nkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo ari y'ukuri, kabone nuko abakenyezi babibabwiye nabo baravyiboneye. Baraza kumenyesha rero inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo kubera yuko bavyiboneye. Tuhakure rero izo nyigisho dukura kuri Yohani. Mugabo mu majambo make, niki vy'ukuri twigira kuri Yohani? Yohani turamwigira ko kino kwita le respect de l'autorité spirituelle. Mbe mwari muzi yuko ingabire dufise mu muryango w'Imana ikomeye cyane ari ukubaha no kubahana? Muze muvyiyumvireko. Hari abantu bagira bati umuryango w'abemera ni societe mu zindi n'abantu bagiye hamwe. Oya, turafise ingabirano twahawe n'abatumwa. Ingabirano twayihawe n'abatumwa, mugabo twigiye ku batumwa. Umutumwa mwiranda akamurikira umuryango, mugabo abatumwa baratwigije cyane kubahana mu bijanye n'ubutumwa Imana ishinga abantu bayo mu muryango w'abemera. Suko Yohani yarabangutse, suko Yohani yaragifise amagara akiruka cyane gusumba Petero, ariho aca ashika mu ruhafu akinjira ubwa mbere. Oyaye, si ivyo bikora. Hakora ubwo rukurikirane. Abo bantu basizwe amavuta, abo bantu bahawe ubutumwa bari imbere y'abandi, bagomba kuguma imbere y'abandi. Ibi tuvyumve, birahambaye. No kugira ngo uyu muryango ukomere, kubaha tukubahiriza rwose
ab'Imana yasize amavuta, abo yahaye ubutumwa bwo kuyimenyesha. Ikintu gihambaye cyane, ikintu gihambaye iki. Twumve neza ingene Yohani ariko arabitwigisha muri iyi nkuru nziza. Ni byiza ko tumenya kubaha no gusonera ab'Imana yatoye kugira ngo noneho bashobore kudufasha. Ubwa kabiri icyo dukuramwo nk'inyigisho ni uguca bugufi mu murimo w'Imana. Uguca bugufi, l'humilité dans le service de Dieu. Yohani aratwigisha yuko dukwiye kurekera akaryo abandi. Hariho abantu mu kwemera kwabo batazi kurekera akaryo abandi, bakagomba ko mu butumwa bobikora byose, bovuga byose, kubera yuko ari umengo baravyumva byose. Oyaye nimba kandi nivyo warinze uranka karyo umukama yaragutoye, ariko mera nk'uca bugufi, ca bugufi cyane rwose, wumve neza yuko umukama ashobora gucisha ingabirano ziwe, ivyiza vyiwe ku bandi, abandi nabo ubahe akaryo, ubaha akanya. Kabone nubwo woba wumva yuko umuntu ariko arigisha ijambo ry'Imana atagigisha nk'uko we wumva umengo wogigisha, niko mutima yamuyoboye. Reka rero ca bugufi uhe akaryo abandi mu kumenyesha inkuru nziza, no mu gihe woba ubona yuko canke wumva neza yuko ari wewe ubibangukiye. Guca bugufi mu bijanye no kumenyesha inkuru nziza. Iyindi nyigisho twohakura nico no kwita la complémentarité de la foi. Turuzuzanya bagenzi. Ni bimwe Paulo atubwira ngo wese yahawe ingabirano kugira ngo ifashe abandi. Wahawe ingabirano si yiwawe, ni y'umuryango wose. None rero turuzuzanya, kujya ijisho bugira rirafashanya n'ukuboko, ukuboko kurafashanya n'ukuguru, kurafashanya n'umutwe, kugira ngo umuntu ashobore kuba umuntu nkuko nyene agomba kuba umuntu. No mu kwemera rero turafashanya. Yohani na Petero batwigisha ibintu bikomeye cyane. Umwe yuzuza uwundi. Tubona Yohani afata akanya ka meditation, ka reflection. Hanyuma Petero nawe akaza atangaza ico abonye. Mugabo abantu bose bagenzi baruzuzanya. Natwe mu kwemera, mu kumenyesha inkuru nziza turuzuzanya. Hari nabo ushobora gusanga kumbure batari kubamenyesha inkuru nziza mu majambo ngo basome ijambo ry'Imana basigurira abantu, mugabo ugasanga ariko arasukurira abandi, ariko arafasha ariko baramenyesha inkuru nziza mu kubatunganiriza ibinabiriya. Hari abaja muri intercession bagasabira abandi, hari abaja mu kuririmba, hari abaja mu gutangaza iyo nkuru nziza, hari abaja mu kugira protocole, hari abaja ibinabiriya bagasangira ubutumwa, mugabo bose bakuzuzanya mu kumenyesha inkuru nziza. Ngizo inyigisho numva twokura muri ino nyigisho dukura kuri Yohani na Petero bazindutse kumva, ariko ntibavyifatamwe kumwe, mugabo bose baza kuza buzuzanya. Hari ico wagumije kitwandikire muri commentaire. Ariko ndakwifuriza neza yuko wowe umuntu amenya kubaha, wowe umuntu amenya guca bugufi, nubwo umukama biba yagushinza amabanga aya canke ariya, ibi biragutuma ubutumwa bwawe ushobora kuburangura neza. Wafashijwe bitwandikire muri commentaire, ariko kandi iyi nkuru nziza, iyi nyigisho, ubu butumwa ubisangiza abandi kugira ngo ijambo ry'Imana rishike kure, abatumwa b'Imana bamenye neza yuko guca bugufi ari ikintu gihambaye. Murakoze rero, mugire umugisha w'Imana, murakaba ba Yohani, murakaba ba Petero, murakaba batumwa ba Yezu, muragapfa mumenyesha inkuru nziza y'Imana. Mugira amahoro ngahi iwanyu, amahoro ya Kristo yizuye mu bapfuye. Kumuvugizi TV.